turavye urwego rugiyeho twege mesheto ntaho tubona ruzonaniza ahubwo gutungana ko twe turemera yuko ubwigenge bw'ubutungane bugira ubwigenge sava ubwigenge gutunganiza abene gihugu bisunza amategeko no kweza agataka kazira muntu mugabo apana ubwigenge mu gushiza ngo ndagonde mu gupfungira abantu busa oya mu kurya ibiturire oya ntibyinjiranwa ahubwo biraryoshe kubona haboneka rego rwego rugiyeho reka habone n'undi rukontorora none sivyo none Jesse mbara ko byinjiramo kubera ne mu gihe bigaragaye yuko ubwo rwego rwatakazira muntu bigaragaye yuko umucamanza bagaca urubanza umuntu bakamubesha bakamupfungira uso bakamukondana muzi canke bakamuvyiwe bigaragara cyane ugasanga umuntu afungiye ubusa base kumurekora yarejejwe mu ngo rwego ruhagurutsa ati umuntu ateza gutaha kuko yarejejwe canke nta cyafise je numva aho ni sawurika naho twe tuvuga naho nyene nabo barabikora icyo tuvuga ati nihajemwe abagabo bijwa n'ijambo abashinga ntahe n'abafasoni bukuri bamwe badakoreshwa nabo ntibazo koresha ku nyungu zo kugira ngo basubize aho guteza imbere agataka muntu bagasubiza inyuma amateko merekeza abeho abo ubasha kandi agira na limite mugabo naturemera yuko kameme kurabira hafi gukwirikirana no gufasha abantu agataka kabo kahohotewe ivyo ni sawa none uri procureur urafite nkaza guhotera abantu utakwiza amategeko ya sentare oya uri mustaneri urashaka gufuta ingo za sentare uri opeje urafunga abantu bose ivyo numva kari sawa ikibi nuko boza ngo we magistra we opeje kuri dossier yuko turenganye naka kubera natumena naka aha bazoba barinze umurongo icyo tubipfuza ko nicyo turashima kizoba cyatandukanye n'icyo twabonye mu buzima bwo kubahiza agateka kazina muntu muri kino gihugu cacu cy'u Burundi aho itegeko bita decret ryasinywe na ngesho mukuru w'igihugu cy'u Burundi itariki 8 ukwezi kwa 12 umwaka w'2025 uheze. Iryo tegeko rero ni itegeko ishinga igisata cy'agateka kazina muntu mu ntara zose zo Burundi hama rero ubwo rwego rukaba kandi tubona dufise ico bitwa gestion autonome urwego rufise ubasha gukora mu buryo bwabo ubwo rwego kandi gituma tubivuze ko no kuvuga no rwego ruzuba gwegamiye cikanje bwo butungane agateka kazina muntu n'iterambere dakomera muri ajo rero tumaze kuraba tugaca hirya no hino rino tegeko mu ngingo zaryo bitandukanye twagomba tubameshe yuko twagomba dushima ubwa mbere rino tegeko ryaregiyeho aho hashizweho urwego kw'igihugu rukukira ubushikanganje bw'ubutungane agateka kazina muntu iterambere dakomera aho muri miso yabo turavye ingingo ya mbere ya kabiri n'urwego ruhambaye kuko turabona yuko agwo rwego ku ngingo ya kabiri agakwego ka kabiri aho rufise ububasha budasanzwe bwo gukwikirana no gukontorora inzego n'ibisata bitandukanye biri mu makomine agize igihugu cyose cy'u Burundi vyegamiye ubushikiranganje bw'ubutungane agateka kazina muntu n'iterambere dakomeye aho rusha turyoherwa cyane kubera twumva yuko n'amasentare arimo kuko mu ndinganizo nshasha y'igihugu nkuko byashikirijwe na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu mu kiganiro cuguruye kwamesha makuru n'abene igihugu Muramvya tariki 26 kwezi kwa 12 umwaka uheze 2025 yaravuze yuko zone yose irofise sentare y'intango ikukira yaravuze yuko komine yose izofise ico bitwa sentare kukira komine kandi kazofise na parike ya republika ikukira kandi ukatubona mu makomine hariho ibisata nabonye bashaje do service baje gateka zina muntu izingo n'imiryango haro muri aje twamba dushikize yuko yari intambwe tubonye itewe byatakaza na muntu kuko turumva yuko
bantu mu makomine ku mitumba mu mazone uburenganzira bwabo gahora buhungabana. Ubu harageho igisata cy'igihugu atari na komisiyo yigenga rero ga igisata cy'igihugu kiroba kijejwe kuraba yuko ibisata by'ubutungane by'atakazina muntu mu makomine mu mazone bikora byoheza gateka kazina muntu atamuna hoterwa. Turavye ingufu za n'ugwego mu by'atakazina muntu nabijya abantu bapfungirwa ubusa bafungwa bidaciye mu mategeko ugasanga umuntu apfungirwa amadeni ugiye koroha igisata ari cyakora neza nkuko iteko ribigiha uturaba no ku ngingo ya 6 akarongo ka 6 icyo gisata cyawubasha bwo kwakira gutanga intumbero gukurikirana no kurabira hafi abantu bose babahuye n'amabi yo guhoterwa akorewe agakeremo muntu n'amabi afate ku muntu uburenganzira bwiwe bunyana. Byo bituma rero tumudayishoto duteye intege bwa mbere ho leta kuri ikintu gihambaye kuko turabona imwe tumaze imisi dusemerera yuko bigiye kugenda neza. Aho tubona kandi yuko mu ngingo ya 6 nyene uravye ingingo ya 10 akarongo ka 10 mu ngingo ya 6 karavuga neza n'ivy'abana mu ngo n'imiryango kuba zoba bijejwe gukurikirana cyane kugira ngo mu gihingo zigize ingorane ntagire umwana agira ingorane. Kuri ivyo rero tudondaguye turavye no tegeko ishirama ishoto rifashe kano kanya kugira imenyesha yuko rinezerewe nano gwego rugiyeho kuko twabonye n'uruhara ruhambaye ukora n'amashirahamwe ana gatakazina muntu atawegamiye adahinzo ya politike. Tubonesha rusaba rero inzego z'igihugu cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuko turazi yuko abazobarugize ari wazobagena kuturabira abagabo cyangwa abashinga ntahe abafasoni bijunja n'ijambo vy'ukuri bumva iteka ry'umurundi no kuriharanira atari babandi bantirumveko bamwe bazobona umwene gihugu yagiye mu masentare hose akaburana agatsindira ivyiwe agashikirizwa muga ntabijemwo kubera bariya ashobora kubatinya bahambaye mu buzima butandukanye bw'igihugu bw'imigambwe cyangwa amadini akagira ubwoba bwo kubishira habona kubidenosa kubashira imbere y'inzego zifite ububasha kugira ngo uburenganzira bw'umwene gihugu bubahirizwe canke imanza n'ingingo zaza zarafashwe n'inzego z'ubutungane n'izindi nzego zifite ububasha zubahirizwe. Kandi dusakaba yuko abo bantu boba abantu bigenga koko baboneka yuko bafise impano n'ubuntu kugira ngo ntiduse kubona abantu bapfungirwa ubusa kubera imanza zitari ivy'ivyaha ibidategerezwa gupfunga umuntu cyangwa umuntu bafikira n'uriya ngo mumbikire nico bahamagarirwa abantu bara bigenga mu gukontorora no mu busho bw'igipolisi kuko burya gipolisi mubona twita inyamira mabi zijejwe kwakira amadosiye cyo bitwa ba OPG officier de police judiciaire n'ugwego bw'igipolisi gwegamiye ubushikiranganje bw'ubutungane. Ntiruse kubona mu maparike abantu bapfungirwa ubusa nico bajejwe nico bitwa bitunezereye hazoba abantu rero baje kugira contribution. Iteko ni giza inombero ni nziza abantu boca baronswa ubwigenge bukwiye kandi bagacahabwa inyigisho cyane zo gukunda igihugu no guharana gatakazi na muntu bakaronka gutegwa intege katamuntu numwe yobatera ubwoba yitwaje icari n'ubuhangange mu gihugu. Kandi twadusaba yuko ruzobugwego rudatamika ijambo
ntagi umuntu umwe azogwinjirira barureke rukore banagataka kazina muntu aho bibonye bitagena neza bayintumbera inzego z'igihugu babura amatari canke ubushikiranganje bw'ubutungane baba bakukira mwishama joto dushima cyane ukuntu twaraye tubonye tegeko rigiyeho twaye tubonye urugamba rudasanzwe rwo gutangura kurekura abanyororo bari mu mabara atandukanye bari bamaze igihe bapfungiwe ubusa bataza kuba mu nyororo kubera bamwe barejejwe abandi manza abandi nabo baramara mu nyororo abandi nabo hari n'abarose mutwage turasemerera ikigongwe cy'umukuru w'igihugu 2024 batari bakuweyo kandi bateza kuba batari yo bari twabonye batangiye kurekugwa twabonye umushikiza manza tezinzo ya Republika atari kubarekura ducivye tubikenguruka rero dusha dusaba rero ko n'ubu turindiriye n'abandi bose bamaze umunyoro ko bavayo ntihabe umibore kuri rya Bujumbura mu mpimba gusa nimandi mabohero rero n'ibice bibandanya tuyibone kandi tugasaba yuko nanyeshuro mukuru w'igihugu agira ihongwe abarundi bene wacu baze kuba igihugu kugarushe kuri yambo nakazoza bareke kuguma bajya amahera yokoze mu bikorwa by'iterambere canka abagwaye baguma bavuzwa ataco binjitsa kandi kwa mu gihugu abantu baba bafungiye utwaro duto abantu bose ikigongwe cyagateganyo barekugwe rega turi muri yantu mbego batagazira muntu kuko nitegeko nico rizere itegeko rije kugira ngo dukomeze agatakazira muntu naho imigwi igomigwirira n'agatakazira muntu hari amakomisiyo menshi kandi turabibona ya makomisiyo yabaye no munsi wanashima yabaye bakivaye harusha gusinya amasezerano y'amahoro niho iyo migwi yagira abaho kandi iyo migwi yaratangira jaho hariho CNDH hariho iza CVR mwavuye kuri CNDH twejeko nagumye mbara abantu bafungirwa ubusa bamara umunyo haguma indani kandi uko gwego rufise uburenganzira kuza kuraba abantu bafungiye ubusa imanza zishikwa mu ngiro zigakurikizwa mugabo abarenganwe ntihubahirizwe mu madruwa yabo murenganzira bwabo biguma bihari kandi iyo migwi ihari abanyuruzi by'abandi bitwaje ububasha mwese byaje gutohoza canka bicwa azo se byaje gutohoza kugira ngo mabi ntazogaruke biguma bihari ariko twaje mbura kari impinduka CNDH nuvangira mugwi nikora mugwi wigenga muga no gwego ravye urwego ubona bavuga yuko rukukira ubushikiranganje bw'ubutungane agatakazi na mutambe dakomeye no kwakira abantu babahoye nihotegwa cyangwa uburenganzira bwabo bwahotegwa mugabo mumenye bakacavuga yuko mu ngingo ya kabiri irambaye yuko ubwo gwego rufise ububasha bwo gukontorora inzego zitandukanye ziri mu makomine zikukira ubushikiranganje bw'ubutungane agatakazi na mutambe dakomeye mugabo mugihe twabona CNDH sinzi ko ari fise ubasha gukona amasentare nabwe mu ndigazo zifise igihugu cy'umukuru avuze twegeje tumaka ari itegeko yaravuze mu ndigazo y'ubutungane yuko zone yose izofise sentare intango ikomine yose nayo izofise sentare nkuru ya komine kumva urwego twe tuvuga yuko ni amelioration ni ntambwe yuko umva rafise ubasha kwinjira mu tungana azi yuko ubutungane hari ibintu byinshi by'amanyanga by'ibiturire gucimanza ngo ndagonde mu maparike gufungira abantu bidaciye mu mategeko kuhakurekura abantu barejwe umunyororo tukagwa n'amamagistra bamwe si bose ni bake mugabo ariho aba OPG gufungira abantu agasakisaki kubera inyungu uriya munshirireyo canka akantu kakora ibisyo urumva kameme n'ugwego numva ruzoba rukwanabura amatari direct kwavuze ko sura coordination du gouverneur de la province mugabo bakaba bakorana misere y'ubutungana gataza mutakomira Jese mbona kandi ko ruje gukura CNDH mu gwige ngo gatazana ntavyo mbona kuko CNDH irafise statut special yayo itego rigenga gukurikirana iby'ubutungane mu bisata bitandukanye by'igihugu CNDH ahubwo niko kajyo keza nayo irose uwundi mu Burundi rwego rw'igihugu uri mu ntara boca bashaba inguvu bagaca bakorana mbere nabonye muri mu itegeko yuko umugwi uzokorana n'amashirahamwe
adahinza wa politiki akomvye atakazina muntu mu vy'abakenyezi abatandukanye kugira ngo bashire gukurikira kwa kompanya aba barenganijwe muri cadre legale mu bije n'amategeko mu mutaruka mu masenari canke mu nzego z'igihugu. Urumva se dashi no tuyaramaga ahubwo se ndashi ni ikikora yerekana ikijejwe nk'ugwego gwigenga ahubwo ruzero ratanga contribution byame nabandi intumbere hinduke kuko je se ndaje kubona abantu bapfungirwa ubusa ntivuge ya ijya nabo nyaravuze ngo se ndashi siko vyahora mugabo bya twarabishimye muri ejo tukabisa bya turabisariwa mugabo kubona abantu barenganywa ntabishikire kandi afite uburenganzira umuguri ngaho kame numva tubahanura gukora ico bakoze kuko igihugu gwego tayi bwabeho none ko byahaye ko bakinumira ahubwo rikarubeho habe gushira ingufu hamwe. Umukuru w'igihugu arafise intumbero yuko umurundi wese yishira yizana kugira demokrasi vy'ukuri isimbatire mu gihugu cy'u Burundi twese turabibona muri ejo. Arafise intumbero yuko haba utungane kuri bose ku Burundi bubaho intwaro zose zatwaye ni kuri intwaro y'umukuru tubona tubonye igwego bwiyo nico bituma je ntabigaya nk'ibi kuko se ndaje yagiye atari batwara reka tubirabisha amaso ibiturire bisata bitandukanye ibiturire ko birimo agatakazi na muntu abenshi barenganya ko ibiturire imanza bakaziniga n'ivyo byose bose bakanuma kandi zingo zagiyeho ndugupfungira abantu busa ko ibiturire biriho none n'ugize aravuga ukuri umukuru w'igihugu wenyene Frema wenyene avyivugira yahamaga abarundi bose kudomako umuntu wese ariko agira ibiturire ariko ararenganya ariko arenga amategeko yabivuze yabiduhamagariye kandi abarundi twaravyitavye mbere nabo nyine mu nzego z'igihugu hari abavyitavye mugare dufise ingorane ico ndakivuga impingira cyari ndende kuko uvuze ngo uvuge bagufata mu izosi umutwe uravako abandi nabo mu mpimba mu gasho uvuze ukuri ukavuga ati ibiturire abari ko bariba ariko barenganya bene igihugu bariko bakora nabi mu by'igihugu kuko ni by'igihugu ni uburenganzira bwa bene igihugu bose ugomba umuri leta ukomeye ugomba twege mu mashamba adahinza wa politiki ugomba bene igihugu bakuja ko bose hari akagunyi imbaga kuri nguvuhe twegetse ko tumva none akakaguyi umukuru w'igihugu avuga kakavuguruza nico ragandika ico bukobaza nico nyene irifo kwiga akagwi kuko umuguru arategeka akazana ibintu vyiza amategeko akaza agatanga intumbero akandi kagwi kari ngaho pemeni kasabwa ati uvuze ndaniga uvuze ndapfunga uvuze n'umuri mu nzego za leta catukwirukako tubiwe ngomba gukore mu kazi erega umuntu amaze kuvuga ari muri leta ari mu gisata cya leta bagacamukura mu kazi abandi batinya umuntu twege tumaze kuvuga abandi kuvuga cyangwa upfunga bakamiruka kwa mwica batinya numva rero intumbero ya mbere ntumbero twotanga amashato kome nk'igisho nk'umwihwezo n'uyu nuko inyesho mu gihugu cy'u Burundi twega abarundi turamushikaye turamukunda tunaka kwa neza mugana turabire akakagwi kicaye ahantu mu gihugu cy'u Burundi aha karahari kitwaza ubuhangage bw'igihugu kakitwaza ubasha bafise mu nzego zitandukanye nenda budomako bakitwaza ubasha bafise mu nzego zitandukanye z'umugambwe kuko abarundi bamutoye bamuhubasha bwose kuko arafise ubasha amategeko yose ni arafise ubasha bwa n'amategeko nabafate abafata banze abatohoze ko abagaragaye abashire imbere butungane bahanwa kugwe mu bene igihugu nico gikenewe aho kabwe kandi bigaragaye kandi cyakabi naco nabakure mu mabanga barimwo abarundi tungane byo kwigira ubuhangange kuko bihabwa nico bari nico cyonyene gikenewe mu kugu natangwe kubahana yongera abakore mu mabanga barimo nta yindi nyishu inyinshi kigenda neza abarundi bashaka bafata ingingo yo kubishira habona babivuge bisanzuye uvuzwa hanwe mu guvuzwe ko yivye bikagaragara haca hicwa uvuze kumva inzego zitandukanye z'igihugu zitangiye gushatse mwirukako ugasanga n'abantu bigenga basanzwe bahagaruka hanga umuntu akomeye mu gihugu ni probleme n'ingorane twese dutinya kajya n'akamaramaza misanzu hagaturumviriza aburaho ngo nakamuna tukamaramaza